hari igihe ugura utumeka twa 1500 two gukoresha ku munsi umwe ukabona ubwo nyene turaheze, ukabona nko mu minota 10 turaheze. Noneho wagura utwasisa ubwo nyene ukicugura connection ukabona akamessage ngo amamega yawe araheze. Nukuvuga iki? Telefone yawe ibiri kirajya amamega ku rwego ruteye ubwoba cyane ikongera ikajya n'umuriro. Muri na video ngiye kwereka ingene ushobora kubikora ukayisettinga telefone yawe mu gihe telefone ubona ko ihuta amamega ijya amamega cyane, hanyuma ukabikora mu kanya gatoyi cyane telefone yawe ntiyongere kujya amamega. Ni kibazo gifiswe n'abantu benshi. Unkurikirane gushika impera video. Ino video iri mu cicaro iri mu byicaro bibiri. Icicaro cya mbere ndakwereka ingene telefone yawe ushobora kuyipfunga ntisubire kuhuta amamega. Ivyo biraza kugufasha nko mu bantu muri Kenya usanga mukoresha amamega menshi ugasanga amamega yihuta cyane mu mega zimvye biraza kukorohera. Okay? Nanone ku bantu usanga mufite wifi hari gusanga wifi yawe iri gushira cyane bivanye n'ukuntu telefone yawe ikira yihuta. Navyo nyene ngiye kubikwereka ingene ushaka kuvyugara. Icicaro cya kabiri ndaza kukwereka n'ingene uca wekonomiza umuriro uri muri telefone yawe. Ugumana nanje rero gushika impera video. Ndagusaba kwanza nyamuneka gukora subscribe kuri no channel yacu New Love Studio Buginyuzi. Hanyuma nimba hari n'ikindi kibazo kandi wifuza ko tugufasha wandike muri commentaire ya YouTube turakigukorera mu kanya gatoyi cyane. Twagiye rero nagace ka mbere kingene ushobora kuraba application zikurira amamega cyane. Ikintu cya mbere kugira ngo ubone telefone ko iri kirakurira amamega uraja muri parametre settings, hanyuma tugoma turabe ama application kwanza ariko arajya amamega cyane tubanze tuyugare. Waza kucana handitse settings and network settings, sim and network, hanyuma ucucana handitse laba kate simu uri kurakoresha kuri internet. Je nkurabona ndiko nkoresha kate simu ya mbere ncaca hano kuri limitere ya mbere uza guca kuri kate simu wandi uri kurakoresha. Hanyuma ibyo maze kubikora ucuca hano kuri app data usage. Bana nka jewe baranyereka amagiga maze gukoresha app data usage. Babona maze gukoresha amagiga 18 kuva ku itariki 16 kwa 11. Okay, umva amajiga 18 ko ari amajiga atari make. Alright, tubaza kuza rero twinjire yo nkuko uca winjira wewe ngenda kwereka ama application abari karajya amamega cyane ndakwereke n'ingene ugenda urazigabanya uzipfunga. Alright, so guys, ikintu cya mbere ngaha baca babanza bakakwereka application iri karajya amamega cyane kurusha iyindi. Hano turafise hotspot and tethering, kandi ukwijya amamega ni kwijya n'umuriro. Ukwijya amamega ndabibabwiye ni kwijya n'umuriro. Ni hamwe usanga telefone yawe itari kirarambisha. Nko jya urabona hotspot ikora cyane igakoresha n'inguvu cyane. Murabona dufise WhatsApp, dufise Chrome, dufise YouTube, dufise Facebook, dufise Clickify TV, dufise WhatsApp Business, za Imo n'izindi za Play Store n'izindi. Ikintu kihari rero ngaha wewe aha tukamutaba ama application agoma kora muri background. No muri background ni he ni kwa kundi ugira nkuko wakufye ugasanga application yoyo iguma yuguruye. Nkizi ni application naziguma zuguruye nakufye. Izi rero zibana zijya umuriro zikabandanya zijya n'amamega. Nkirowe ngaha rero cukora waza kuraba application idakenewe notification ko ziguma ziza mu gihe wibere nkajya kuri ecran cyangwa se nkajya telefone iri off screen ukacuzugara kugira ngo ntizibandanye zijya umuriro n'amamega. Nko turashaka kuraba nk'iyi hotspot tethering tukinjira nkuko tuja hano kuri background, kuri background tukayugara. Yes, we bivanye n'utayikeneye gusa je hotspot ndayikeneye kuko niyo imipataje ama machine mba ndiko ndakoresha sishaka kuyugara. Alright, ukinjirayo nka YouTube mu bisanzwe nka Chrome. Nka Chrome urashaka kuvuga ati Chrome ntikenewe nka Chrome background yayo kacuyugara nkuko. Okay, bivuze ngo mu gihe ntinjiye muri application ya Chrome nuko bazondonka notification ntizona kwiyugurura. Okay, ariko rero WhatsApp ntiwobigira. Mbone hano kuca nishura abantu usanga bafite ikibazo cyuko ngo WhatsApp ngo je ngo umuntu ntiyavuye ngo sindabibona ngo na message yimpaye ngo sindabibona ngo ndebona ndi muri application. Mwaza kuraba nza gusanga background ya WhatsApp yugaye. Okay, ndashaka kuraba indi application menga nta kamaro ifite cyane nka Google Play Store. Je nka Google Play Store ama message yayo ama notification yayo simba ndakeneye. Ndashaka ati Google Play Store kandi yugare kugira ngo ibintu ntibigume byiyugurura nkuko. Uraza kuraba application zose ubona ko ataco byaba bitwaye havuyemo nka WhatsApp na Gmail na Facebook. Izo ntuzogare background kuko WhatsApp biba bivuze ngo utari kurayikoresha hari aka message kaza ukabuga keneye. Okay, ndashaka kuraba nka
nk'iyi Phoenix. Nka Phoenix iguma itanga ibi message byinshi abantu benshi rabamarira umuriro. Phoenix iguma itanga ibi message byinshi bidakenewe. Aha urashaka kuyugara nkuko. Alright. Akana kantu ikindi cicaro ca mbere ibi twavyugaye, ibi vyambe twavyugaye, turaza gukora ruturu nkuko. Hanyuma tumaze gukora uko turateye intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri rero turaza gusha dusubira muri settings, cyo tumanuka ahantu handitse system, cyo turondera application yitwa developer options. Umuntu aza gusanga developer options atashoka ayibona, uza gucinyandika muri commentaire uti developer options je siniko ndayibona kandi mfise telefone ubwoko bunobu ca ndakwereka ingene bigenza n'ingene uyibona kuko nta telefone nimwe itayifise mugabo se telefone zose ushobora kuyishikirako. Hanyuma cyo cyonda kuri developer options, umaze kuhafyonda waza gucumanuka kuri kano ga setting ngiye kukwereka. Murabona hano handitse automatic system updates, urabona mwese karuguruye, muza gusanga kuguruye. Bivuze iki? Ni handi system akantu kose kabaye telefone hagasohoka ka version kashasha ica yimeta ajuru, akantu kose kaje kaca kiterecharge, ugasanga telefone yawe amamega yaheze, ugasanga telefone yawe umuriro waheze. Wowe rero ucuza ukacuka pfunga nkuko ku buryo bwuko wewe ikintu cyose kije kidashoboka citerecharge. Alright. Hanyuma ubuhejeje kubipfunga neza vyose, umuriro twawugarize kuko application itari kirakoraze nta n'umuriro irya. Application kwikoresha amamega uraze ni nakwija umuriro. Alright. Hanyuma ndaza kwerekana kandi kantu kanyuma kaca kabigufashamo. Ndaza kwinjira muri Play Store, hama tuza hano turondera ibintu nibindi cyo twandika kano ka application NetGuard. Ucoresheje kano ka application kanditse ngo NetGuard. Okay? Hanyuma murabona kamaze kuza ngaha hejuru cha tugatereshaje nkuko NetGuard nako karaza ko bidufashamo. Ngiye kubikwereka kuri babandi bafite ama wifi, naho nyene ukabona wifi yawe iri gushira cyane ku bwa telefone. Hanyuma tuje kugura cha tuza nkuko tugire open duheje kugatereshaje. Hano baradusaba ngo tuyihe uburenganzira bwo kurira muri telefone yacu, I agree. Hanyuma ucuje hano handitse okay, handitse okay, kandi sura fyonde okay, cyose kandi fyonde okay. Okay. Alright. Aha rero barikora kweka ama application mu gihe noja kuri wifi akoresha wifi, no mu gihe nabandi ko ndakoresha data akoresha data. Izi ni aha amusanze barikwanyika application zakoresha wifi, application zakoresha data. Okay. Aha rero nkobo wowe ufise wifi mu nzu ukaba uvuga uti iyi application sinshaka kwiguma ikoresha wifi yanje, uraza ukayicamo umurongo ngaha ukavuga uti sinkeneye kwikoresha wifi yanje, ukavuga uti okay ni Bankobo bank sinkeneye kwikoresha wifi yanje n'akarorero. Muganga twebwe twakoresha amamega, abona dukoresha amamega nki Applocks. Ushaka kwidakoresha amamega yacu uraza ukayifunga nkuko, izi zose ukazifunga nkuko. Izo udashaka ko dukoresha nyine amamega yawe ukavuga uti ukaza ukaraba application zidakeneye gukoresha amamega yawe nko ukazihweza ukavuga uti nki in short sinkeneye kwikoresha amamega yanje nkuko. Hanyuma ivyo bihejeje ukabipfunga. Yes, ndakwibutsa yuko ugomba kugurura konti ya 1xbet iri professionnel. Koresha code promo mu ndome nkuru Sakabaganwa. Koresha code promo Sakabaganwa hanyuma uronke bonus ya 200% à chaque fois que tu fais le premier dépôt. Hanyuma you get a bonus of 130 bonuses at any deposit Monday and Friday. When you want to register in Witty Stars, please use promo code Tumuge in capital letters. You get a 200 bonus. Thank you for choosing Tumuge as Witty Stars professional promo code. Hanyuma kandi ndaguhamagara gukora subscribe upartage zino video zigireho benshi. Thank you.